So amazina yanje ni Bwenge n'ikindi Irbe, benshi banyita Yalongo, tukaba turi mu Lion Story, turi ngaha i Kigali, turishimye kubona tuhari uno munsi. Après 10 ans tutari ngaha, vraiment ningene tubaye accueilli, turanezerewe cyane. Icyifuzo cyari cyabaye love and unity, kandi ndabona message menga abantu bayakirira urukundo n'ubumwe. Icyo twifuriza ugwaruka en general, niyo message yari derrière tout ça. Shira inguvu hamwe, kundana, amavaleur, kubahana. Yes. Nuwe butumwa mwoha ugwaruka bw'Uburundi ruri mu mahanga? Ubutumwa bw'ugwaruka bw'Abarundi buri mu mahanga ni ugukundi wabo, gusonerana, gushigikirana, kunywana, gusangira akabisi n'agahiye, no kuguma wiyumvira icyo bofasha iwawe, icyo boterera iwawe. Umuntu wese ari buraya, Imana yamushikanye kugikorwa. Uri umurundi rero kwiye kumenya ko utegeza gukontribuwa ku bw'igihugu cawe aho uri udahengamye. Turazi ibintu byinshi biri buraya, twumva ngo Barundi bahengamiye aha guca. Mugerageze mu bumwe, ko mutabaye umwe tuzohera rimwe twese nk'imihimbiri. Dutegeza kuba mu rukundo, mushira inguvu hamwe, muze kwinvesta mu gihugu c'amavukiro. Hama n'inguvu namwe zo mu gihugu aho mwavuye nazo nizo zibashigikira iyo muri. Kandi turabakunda cyane abari burayi, nawe turi kuza kandi muri bwa bumwe. Selassie